ivyo ndiko ndumva nivyo canke n'umuyaga uriko uraca mu matwi? Jemba muri nonzu none n'igiki cyo utanyemera ivyo ndakubwira. Nivyo nyene uvyemera ahubwo ni mubikorera aransanga ndamurindire aransanga ngaha. Nimba atatuzi neza famiye yacu agiye kutumenya. Ndaza kumuha imisi ibiri mbone musaza wanje ngaha. Atari ivyo arambonirane kuko ntawe uzi yari nyamba yarapfuye. Bite utavuga mbega wewe kuza utavuze bisigura urashaka kugendera abantu utavuze nta no gutelefona umuntu amenye yuko uri buze reka ngase mu isoko mata reka ngane mu nzu y'umuntu turabizi uti ahubwo ntangaje je rero ndinde kwanza ngaha. Urinde? Uri umuntu w'abandi barizi kuri iki ngomba kugutegutsa wowe kuza mu nzu ya musaza wanje jewe. Reka kwanza mubaze musaza wanje ari he? Musaza wawe nca kumenya yari mbega mbaza musaza wawe ni umwana ameka ku mugongo nkagenda cyane. Musaza wawe si kimata ku mubiri aho ngiye hose ngo kimumenye. Urabizi c'est vrai. Igihe wagiye kwabirana nawe ni wavyemeye imbere y'Imana kuzo gufata neza mu magorwa no mu muhira sibyo? Ibyo umuntu yemera ni byinshi kandi si ngombwa ngo nuko uvyemeye ngo bikorwa nuko uvyemeye. Ubu uriko urambwira aho no sense yawe uriko urambwira mu matwi yanje. Ubu ugiye kumbwira ko utazahari nushaka no kumenya madame ndakubona. Ariko rero ico ngiye kubwira nunzi kubera ko uzi ivyo uriko urakora kandi ivyo uriko urakora byamaze kumenyekana neza. Uriya twavukanye turaba babiri mwene mama sibyo? Nguhaye imisi itatu itarenga. Je sigiye kuvuga menshi imisi itatu nsange gusaza wanje ngaha ntamubonye ngaha tuzohigura nawe. Jesse shaka kuvuga menshi munzu yiwe. Umviriza ndakubarire reka guta umwanya wawe ubusa. Jesse nkangwa n'imituragaro jewe ibona. Kandi sinkangwa n'amahenene mene zaturutse. Nagwa imisi itatu ngiye kuzagaruriza ndakubwira. Mbe kumenga urafise ikibazo mu mutwe. Jesse ngiye kuvugana n'abantu batisonera batizi. Sinkangwa n'amahenene mene zaturutse. Jesse mvuga menshi. Sinshobora kuvuga n'abantu batisonera. Je nagwa imisi itatu c'est fini. Waibo sinkangwa n'amahenene mene zaturutse. 1 2 3 shaka imisi 10 n'akazi kawe. Samanya wabane mwebwe fisi. Nabone. Urazi ikinzanye ngaho rakiti wa mupango twavugana umunsi wa gete nende gutora ifunguro eko kumunsi wa mpaye ngo washitse araharandije jeno sarako onyandere rimwe yonyene indwi imwe iheze no kuri nzwa namaze kuronka iyo njangira cyo kubiti no kumabuye ndabahanije oya ntibishoboka nanjye musaza wanjye aguma telefone aguma mbati ukuntu ibintu bigetse ku bimeze kandi urazi ko twakihanganiye iminsi. Ndabizi mugabo gira ikigongo nk'umuntu muri uyu munota muri uyu mwanya aho nje nta ofise noja umuntu arahorana yampemukiye ndabisabye twimweranye. Oya ntibishoboka kuko musaza yanjye aguma telefone ambwira mbaza ngikunda ntigishoboka kandi urazi iminsi twahana kuri kigenda ihera. Ndabizi ikiringo cyageze mugabo ndabigusabye nyongera indwi imwe kuko muri uyu mwanya ntabwo mbona noja. Oya vrema musaza yanjye arandembeje sinumva ukuntu je no gufasha muri ivyo. Gira ikigongo nk'umuntu. Oya rega je nanje kugira ikigongo no kugira ariko mu gihe musaza yanjye induru zabaye nyinshi ara telefone aguma mbaza kandi vrema twakihanganiye. Bandanya wihanganye.
Urasaba inzu yonyine imwe ntirenga inshuti yanjye kandi inshuti yanjye ukoze n'ukuri. oya vrema ndazirindira iryo fungurutso. Kanyange Ego nariko ndahindukiza ngaho kubera mbona akazuba katse neza uno munsi. Kanyange iri ni inkuru rero guhera uyu munsi akazi karaheze fata ibyawe byose Sa? akazi karaheze reka gato twavuye gusa ngaha biraheze None sindagutahura ngaha nahagurishije umuduga n'imyumbati uboneye yamaze kugura ikuru ni uko wafata ibyawe ukagenda none boss arabizi ariko ibyo bya patroni ntibikuraba wowe raba ibyawe uraba ubuzima bwawe ugiye gutangura bushasha rero ni gutaha iwanyu utangura ibyanyu iwanyu nyene bya bosi wawe ntibikwega twumvikane none ngiye kubona gufata inzira rero sawa nyanditsa rero undi iwanyu ugatuma ngiye kubaho mu buzima bumeze gute. Subira nyine ku gatumba.
ririmba basi nanje ndakumvirizeho. Aha iyo ugiye mu murimo ukansiga ngaha. Nikora. Niko nama niririmbira. Yo. Ririmba nanje ndakumvira. Urugendo ruracari rurerure fasha mana sinze ntirimuke inzira yanje uzuyemwo amahwa amarira n'amaganya imbere yanje hari umwijima simbona niyo ndiko ndaja ndungikira umuco wawe rugira hataragera ko nzimira yewe Allah ni wewe mana zima ushobora kumpoza y'amarira yewe Allah ni wewe mana zima ushobora kumpoza y'amarira Shamana fasha wiyangana Ihangana umwana basi. Aho karirimba ndakumva. Sokuru kanyagaraje, sokuru kanyagaraje. Kanyagara. Ni sawa. Urakuri misi. Urikurikira. Umukobwa cya. Yo papa. Yange wanje. Amahoro. Abakuri imyaka myinshi. Ni sawa. Naso kubyibuha. Mwa. Sawa. Origiki. Aha. Karibu. Ni sawa none. Sawa tura. Karibu. Papa. Sa? Sawa. Uyu muntu muzi. Uyu. Reka ndakubwire mwana ndugende vuba vuba. Uyu nagutoye mu kabamba. Boss. Kanyange Sa. ni wewe Kanyange Mana we. kuri ngaha Yo boss ni birebire mbwira kwanza amaso yawe bimeze gute boss? Mubu ni mitende. Yo Imana ishimye muka. Ni mitende navyumva ko ari mitende. Ari biriko biraza. None papa bwagabanutse. Imana ishimye. Papa nukuri uyu muntu yambereye umuvyeyi Bujumbura ndagusavye umukurikire ivyawe byose nukuri ndagusavye umukurikiranire hafi. Aho yafungura. Ndarafungura. Ndakubwire sindacana. Ariko gende murabira hariya ruguru ku rusenge hariya ari tugori tu. Oya utwo turaza. Reka nyara reka ndamuronderere kure. Yo mana we. Urumva rero muta. Reka ndakubwira. Uyu mukobwa wanje arafite Kanyange ni umukobwa wawe. niwe mukobwa wanje afise umwe. Imana ishimwe cyane. Ni bitangaza ibonekera kure. Bitangaza byambaye cyane. bitanguye kwibonekera. Mukuru kwa Mungu. Kanyange mukuri amukoze neza muhira. Imana zibimuhe. Ariko je ndatangaye namubonye ngaha. Genda ufate mazi, njani amazi mu gikombe. Oya. Ngira ndamuzi umutama rero turabikora. Ngira Imana irabikora. Nyarutsa mwa. Shirute mu mutwe. Shirute mu mutwe. Sawa. Ngaya. Bayazanye. Okay. Ruguru amaso. Bindiye. Sawa. Ruguru amaso.
undabe. Imana ishimwe kanya, Imana ishimwe ndabona, Imana ishimwe mujama, Imana ishimwe ndabona rukuya, Imana ishimwe, shimwa mama, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ndabona kanya, ndabona Imana ishimwe rukuya, ndabona. Mutaba urakoze cyane, murakoze mutaba, urakoze mutaba, Imana iguhezagire mutaba, Imana iguhezagire mutaba, ndabona ijuru, fasha sinze nirimuke, inzira yanje yuzuye mwamba amarira ndamaganya imbere yanje. Karibu. 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 Mahoro. Ego. Meza. Ego murakomeye. Karibu kandi. Ego. Wewe madam akora. Ego. Ego. Ego nitwe nani ni musaza nje ayikuti. Musaza nje yari yambwiye ndakurondera hapo nene natumye abantu bakurondere ku byo yumvise byakubayeho byagushitseho kandi yari yambwiye nyora nk'icya gatatu cyayo yaguze ino nzu tuca araba gusubiza. Ego yazi kuzi miliyoni 30. Ariko murakoze cyane kandi kwita kuri samabuye ndabe kuno kwegeranya bakavugana. Ego karibu natwe tubabarindiriye. Sawa murakoze cyane. Ego mepole kweli kuvyakubaye. Asante niko bimeze nisi. Ejo siko bimeze. Ego. Sawa musigare. Ego meyo urugendo rwita. Sawa bana. Ukuri mtama msudufite kuwahinda kwa mwakoze gukora inka ukura ngumarishisha ama ukuri mtama tugaye umukobwa wawe kuri jewe narakinagaye isawa mushikanje abishigikiye ukugisigaye nuko dutegura umunsi mukuru ko nkaho iwacu nta bantu baziguro nabiriye muzerekana ntazi ko amaze kumudamu wanje ariko rero menyesha inshuti n'abagenzi batanga abagenzi bawe haze twigine tujye tunywe turyoherwe hama ikindi nacyo mutama nkuko jana yakikwemereye ati jewe uzombona ati sinkeneye ko nozankoresha amajambo gusa jewe cane ntawe gukoresha ibikorwa igikorwa gusa cyo kumfasha ukambura none bakora ibitangazo ukambura amasomo wanje ukuri cyane rero nakumwe kugabira itongo riri mu Rubirizi wambwiye yuko dafise ahantu urima naho urima ariko araho ukodesha niyo yuko abari iwawe ndakugabiye ari muhi wawe wite natwe turashimye ko tunyariye agatongo katora tukodesha none ubu cyane hagarara byuma kubera abantu basatu kuko ngo duhaye turashimye ushikanje afite impapuro aza kuzinzanira tugire transfert twandike tugende kwa mustaneri banyuma kuri bose basinye tukugabire mseje nacho mfise mvuga murakoze cyane Imana ibahezagire dufise nivyo tubaha twari kubaha byinshi birusha n'ibyo
murakoze cyane n'ukuri oya karasi tumaze kuba umuryango umwe urumva ntacyo mutama uzobura duhaye tugifise tukiguha kabisa kandi ndagushimiye muvuye ku mutima kundira uruntu hahaye umukobwa wawe Kanyange n'ukuri turagushimiye kandi uzobana tubigushimira yego nabwo twatomboye kandi ndamwana umukobwa wanjye Kanyange umugabo wamushimye ntuzo wiruka muri baje muhira ngo ujya papa bangubise oya yego ndakumenyesha byakirika yego genda rero ubifate inzu wanjye umwere Ego papa ndabikwemereye kweri sinzogutetereza sawa sawa umushimire nanjye ndakwizeye cyane ubona ko umusaza wanjye avuye kure ego ariko nukuri wenda n'ubizeye ndagushimira Imana kabisa ni Imana yabikoze yakoze kuri rero mfite muhiye fate umugabo wawe umugabo w'indene agenda cyane kuko urazigenda mu byarire abuze ukuri igenza gushika muhira kandi akengo isoko nanjye cashira mu bantu aduhara nzira ni kurya nyene sinahindutse papa urazi ko wandaze neza sawa sawa nuko mutama nanjye ashimye nyuma y'agatongo yego vyama ndashimye nakundi Imana idufashe gusa tubeho neza natwe turashimye yego vyama nakundi karibu karibu ariko mana yanjye bisa baze no kugusiga ndagurisha ibintu byose byo mu nzu ndakubwira ku bapfumu ndakubwira impundu umusore yaranzenze mwana iyo menya no kumwica iyo menya ewe icyo nakoze ni shetani yamenze shetani uramuzi shetani uramuzi asa gute shetani yankoresheje ibintu byose ndagurisha ibyawe byose ndamuha umuhungu araba yari yantenze yukatumara tukajyana hanze muri Amerika umugabo yaramukiye mbega ibintu biryoheye amatwi mbabarira sifisi yonja niyonja ndasa kwikigongo mbabarire kiranyagiye ari kinini iki rero umusaza wanjye je nakuvuga ko ndakwaza shububatse nishaka gufasha iki mama mafiere mama Dubai mama ibiki igihe watwirukanye udutuka ariko uzi Imana icyo ari cyo Imana urayizi shetani uti rero wazunga urusisi wabihaze aturika asubire ati bya bindi ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu reka asubire bisigura yuko uyo muhungu atakwemukira wari guca ubwenge bujyana jana suko siko bimeze inzira mutanga uyu niyo kamikazi burawumva uyu niyo kamikazi burawumva uyu niwambiriye kajya kazi uyu niwambiriye kajya kamara amazi uyu niwe ushira umusaza wanjye wewe ubiri impumyi kamikazi ushira soni bwawe nyumviriza ukuri ntako nari ndagukunda ntacyo natumye mu itunga ry'iwanje uko byose ibyo narifu naraguhaye ndakwandika ku mazina amatungo y'iwanje ndaguha ubwira imisi yose ntunyumve rero niba ari ikigongwe kuko Imana turayikoshiriza sibyo bamuzewe turayikoshiriza Imana buri gihe cyose turayikoshiriza rero ikigongwe cy'iwanje urakironse rero bandanye urugendo rwawe neza cyane bandanye inzira yawe neza cyane nturashika yikuraje neza ikindi cyane nacyo umenye Kanyange
uwahora adukorera Kanyange uhora usuzugura urumva Kanyange yahora afata neza wowe wantaye ngaha mu nzu Kanyange yahora ngaburira ubu ni umudamu wanjye neza cyane ubu ni umudamu wanjye neza cyane neza cyane ubu niwe madame w'iwanjye umwana yubaha umwana ubu niwe madame wanjye Kanyange umukozi wayo yemwe niko ibyo by'ubukozi byaraheze uri madame yawe niwe byo gusezerana umviriza niwe byo gusezerana nawe cyane ubu se fini ikibanza cy'iwawe cyamaze gufata ubundi urumva rero ndagusabye ndagushyira nkawe kabupfasoni ukiri muzima nk'uko waje umuryango nguyu subira iyo wavuye cyangwa ibandanya n'urugendo nagende nagusigire n'indagara mu isi inzira zibiri reka si ukubahuka uwubahuse ni wewe gushira soni mbere kumaze gushaka umugabo ugasiga umugabo wa munzu umubwira ibuka ibyo wiyemeje imbere y'Imana wange no kunyumva inzira zibiri zaranifyisi imigeri ibiri nawe nitereka nitego niko bimeze mutanga itama rero basha genda n'amahoro tembagara uje hiyo basha sumurenga bega ari kumahera nkora Imana murekeze umuguriro genda wicare hasi usubire Imana yawe iso cyangwa ubara umuryango isi kigawe basha nazasubire umushenzi mbabarira uyu niwe yantare nje n'intare kuri je n'imwe urugendo ruracari rurerure fasha